Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Ubu narabonye neza ko nzi igice kimwe c'ukuri ku vyabaye. Ku vyabaye ahi rusange nzi igice kimwe vraiment. Ubu ndicuza amakosa nakoze kubera ukutamenya. Iyo menye ukuri ku vyabaye vyose hari ivyo ntari gukora n'ukuri. Yego. Gipe urakoze ndagushimiye. Vyahavuye bigenda gute? We injira. Cha, ikintu tunye kigongo kirakaze gipe. Gushikaho ndodora ntunyumve. Ewe. Raporo. Hari ikintu zikimera n'umutwe hano kuri izi. Okay. Nakadetaye rero nagira ndakubaze hama nce ndakore kubandanya. Detaye gute? Mu ma pièces comptables. Ndiko ndabona amahera mwasohoye nkiri mwikonje. Ego. Ajya n'amarere y'abafournisseur. Wagiye utarishe. Okay. Shanjiye nibuka kweri ko bari barazanye n'amafacture. Ego. Uzuri hangana gipe. Ego kuva ncitse ku icumi. Narahahamutse sigaye nibagira utuntu kweri. Birumvikana. Birumvikana. Nanone aho buri foro. Nko busima ndatonda bukazi. Bya kweri. Aha none uzuranjana ku kiyaga dusangire kamwe gahindura ivyiyumviro. Ku kiyaga simonyora yotoyo. Kubera ashikubwa bwatu babwivye. Tugasoma ndo. Amazi ndayabonye nitro. Finalement rero nawe none tuzotabagwa niki. Oyo. Genda nkore mugabo. Aha mukandisha bisaba raporo kandi umwanya w'untwa. Oya sindagutesha umwanya muhungu. Nanje ibyo mfise bindindiriye burya sindabiva imbere. Kenshi. Kwa kenshi basi nihaza kadashobora no gutorerwa solution. Kamuti. Hagiti yarungitse ikete wa mugabo. Yarungitse ikete ryo kuduza roya izine kwera. Yari yarati. None ngashaka tumuri hangaye. Ngo agenewe murengera w'amafaranga. Yego kwera. Ndavye situation ya izine. Oya izine kwera niyo ushobora kuyariho. Amakonta ameze nabi kandi nawe urabizi. Aho rero ahubwo rero. Tuma kwa assemblée générale y'abactionnaires. Kandisha abari bacika. Yego. Cyamera ni nkora mutima. Gipe. Urantuye umuzigo ku mutwe wa mugabo. Nani nabuze uko ndakijera vra. Bareka bari bakijera. Aho kandi rero. Ndisabira uhushe mpunyuke kare. Kubera? Nje kwitegura ya fete anniversaire ya bende yacu. Ese nuno munsi. Oya comoka nta kibazo. Mukanya nanje canja kwimosha nzi. Yego ikirori sindagisiba naje kwe. Karibu. Merci beaucoup. Vous avez assuré au max. Bajama, barasaze no kuryoherwa. Nta uri karabundiya. Concert yacu ni sigisa nini tugize kabisa. Egera dufatisha agaselfie. Ni wallo. Amafoto turayasaba Igor yafashe cyane ngaha. Ubiza shakisha kwistati nyene. Egera kwagiye. Twese tuvuge wallo. Umve barasaze ngo dusubire kuri sene. No, we did it. Abantu baryohewe nta mikoro n'imwe yavuga izina n'amatara yacitse. Big
big oya vraiment ivyo nivyo muri evaluation nivyo muri evaluation tubanze tuje kubombeka imihogo irumye kwanza turaje mukanye sivyo turaje Jondo kuzina bahejeje ibintu bazishawurabe babikoze neza Nadia oya vraiment ivyo mu gikoni birabwa n'abakobwa Nadia nawe reka kuguma umasa kuri big shaka genda wewe Jondo sitone stresse nana kimwe gufungura avalo concert no kureke Jondo ndagusavye Nadia ararusha siba wewe man ndagusavye bifata wari lokansi Okay big ya Nadia ni one love ndagiye vraiment ndagiye kuraba leza vraiment waruguye Nadia gufashe Nadia icyanga gato ibaze kanyenyeri Jondo kanyenyeri no mubwira cyo muri sale sha kuva dutangura naricara kwe Big ni muze muri sale ego nsanze bya reception vraiment bahejeje kubidutegurira ego muri injira n'abandi babwiye Big n'ukuri kunzi bani mukunda cyane shagihanganira isange mukanya gatoyi muri show muri branché vous êtes là hello kanyenyeri ugira pose ndagusa kabaruka gute okay umusani wanyu Big so concert wabona yagenze gute Big fans bawe barangiriye hi guys umviza utuka postinga unyene umedic hagarara kwanza urabi no kwanza ino ego kwa lumière za stage zica zikora nka projecteur okay bien uko en fait ndaguha brut okay ndaga posta ejo kubera nabaye pirate sha processus nyene nibirefu okay twagiye okay Funde uracari mwibarabara washaka nje asha rusange yose ndayisize hariya kuri bare ba Big Jamusize bakije umuriro abantu baryoyo vya hatari ewe mwamisha nzi kurongoye waciye ukura hano hano uracara umwana mu mutwe byo bijamo gutega Funde nkakajya kavuyo ngo namakonsere umve kujya show hajenje kwidepogura izindi nzoka simavingira riptire dostoy kuko gendati bararabaranwa kuri vibe yibereyeho asha paka late bakubita baturitse sinshobora kuja kuraba kajya gahimbira ngo ni Big Jam nakaya kabende kuzemo abaseruko gusa Funde ivyo kuvuga nibiki Funde urumva rero nje mu minsi mikuru kunezerwa kuko bashoboye kunsubiza mu kinogo cy'ubukene nje kubafasha rero bande rero inguje kwirura umutwe sha ika bande ba Big Jam ivugiriza umuziki gusa nta business yawe bononye niba bagutumye rero oya muganase kubajaniranya ku bintu batakoze mwami reka kuvuga irya mihimbiri ababikoze ni bene wabo bisigura ko basanga ikosa Funde genda nakero poe bujya bwato bwakwabaje umenye kandi ko atari wenyine no reka ko baje nyine gute uwundi yahombye ninde none Funde aho uribagiye ko hari imiryango yabutse kandi aho usaba arengero gusa bapfuye umenye ko n'abaseruko hari imiryango igandara mwami reka kungorera ubwenge je ndase vraiment wapi je ndase ko ivyabaye vyose birunda ku baseruko kandi nawe nyene bababaye mu bandi umbari bakabura n'ababo umva wowe genda iyo ugenda jundeki aho ingo tujane wirabira ingene abaseruko n'abarengero bariko barawunyukurira hamwe ingo Alice nukuri nizere ko utaje kumagurutsa ngo ntambe vraiment ndasabye kanye kwicara oya sha Alice nukuri concert yose yatanguye magaze nukuri merci pour l'invitation ariko ndarushesha bose guca buhera oya reka sha nejo nzokora reka wasi vraiment dio ya Big Jam na Nadia unomuze top cyane wabikoze wabonye yakombesera grafise kuri stage be nibikiwe
kutavuga mbega hewe je numva ngomba kwitahira kanye buryo ukunda ikirori cya hatari hewe numva mbihiwe rero n'ukuri umunsi kwezi bihiwe n'iki ubihiwe gute na vibe ihari vrema ibi twaberekwa kera cyane ahi rusange ngaha umvize ndabwire Alice jewe sinshobora gusuporta ukuntu Big Jam anyinyoha n'ukuri hewe umingo simboneka kawusha shakanye wiryoherererwe tu wihorera umva ndakubwire nico gituma wondeka nkitahira kuva ngaha none utaha gukora iki muhira vrema none garise ngabura ndiko ndahakora iki wow udotwa yo hebisa nadia vrema to paraberanye gamana mana we kanyenyeri ivyo ugize nibiki kucumaye bafu kanye uciye ugenda kanyenyeri kanyenyeri ntiyoroshe ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwanya tusomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Toyoyo aricuza ko kutamenya ukuri kose kuri kahise kwatumye akora amakosa mu gutunganya ibikorwa bimwe bimwe vya izine mbega ibi vyashikiye Toyoyo mwumva vyumvikana gute intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Moyizi niyo nkuru ava muri commune Bugendana ku mutumba wa Nyakeru aho bita mu Ruyenzi yagize ati kubganje ivyo vyashikiye Toyoyo birababaje cyane ati kuko ivyo yakora vyose kuri izine yabikora ku bw'inyungu z'umugwi wiwe gusa atari navyo vyatumye izine datera imbere ati se rero twese Toyoyo tubera karorero tukamenya ko gukora akazi dufise amacakubiri mu mitima yacu bituma n'ivyo dukora vyose bigenda nabi. Sostene niyo nkuru muri commune Kayogoro neza na neza ku mutumba wa Rutenderi yagize ati Toyo yivyo avuga birumvikana ati kubera yabikoreshwa no kutamenya ati done ko yabimenye yaciye atunganya ibitagenda neza na karengwa abarundi barayamaze ngo upfa utabaza ugasaza utamenye. Undi munywanyi yatwandikiye ni Shimizimana Emery ava muri commune Bugenyuzi mu ntara ya Karusi yagize ati ego birumvikana ati kubera ko ukutamenya ukuri biratuma ukora amakosa bivanye no kumenya ibintu vy'uruhande rumwe wegukira utaravye urundi ruhande mu guha agaciro ivy'abamukorera bo mu bwoko arimwo atabanje gushishoza ngo amenye ukuri ati kuko ukuri kuvuga ubukuzi ntikuvuga ubukuzi. Ubu naho ni wamwaye tosumere intererano mwacishe ku muhora wa WhatsApp aho turabona niyo ngabo Adalan ava ikaruzi neza na neza ishombo muri zone Rusi ariko no musaka badukurikirana mu gihugu ca Kenya yagize ati fatiye ku kwicuza kwa Toyoyo yakoze amakosa mu gutunganya ibikorwa vya izine kubera kutamenya ukuri kose kuri kahise ati birumvikana cyane kandi biranatahuritse kubera ko iyo uri kutunganya ibikorwa birimwo imigwi canke ubwoko bubiri ukabutazi amagume baciyemwo ngumenye n'intandaro yayo ati bituma ukora uhengekereza ku mugwi uturukamwo ati wibwira ko bo bera atacaha bakoze bigatuma ibikorwa vyononekara gutyo njyane zikaba ziradutse. Undi munywanyi yatwandikiye ni Louange ava mu ntara ya Makamba neza na neza imabanda ariko no munsi akaba bangaha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kajaga yagize ati ibi vyashikiye Toyoyo birumvikana ati abantu benshi dukora ibintu dufatiye ku marangamutima no ku nyungu zacu tutitayeho abandi kandi tudatohoje ati tukongera gukaza n'ishari. Toyoyo nawe yarabikora ku kutamenya kuko atatohoje neza kandi atabwitonzi abifisemwo ati niyo mpamvu abantu benshi na cane cyane ugwaruka dukwiye guharura inyungu y'abandi bantu kuruta inyungu zacu imbere yo gukora ibintu ati kandi tukaja turitaho kumenya neza imvo n'imvano y'ibintu tubona mu kibano. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Elisa ava mu ntara ya Gitega mu Gishubu yagize ati ivyo Toyo yavuga birumvikana ati kuko iyo umuntu adashishoje neza arahura n'abamuhenda agaca abona amakosa ya bamwe agaca afata umugwi wose mu kivunga ati rero Toyo kubera atakuri yari yaramenye kuri kahise byamutumye akora nabi yibaza ngo ariko aharanira ineza y'umugwi wiwe yibwira ko uri mu intungane gusa ati birashika cyane twebwe ugwaruka ugasanga mbere turiko dukora nivyo tutazi. Ubu naho ni wamwaye tosomera akabazo gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira dufatiye ku kiyago ca Funderi na Mwampi iyo nyifato ya Funderi yo kwagiriza abaseruko ku bwato buherutse kuzimira mu yivuze kwiki.
ndasubiramwo dufatiye ku kiyago ca Funderi na Mwami. Iyo nyifato ya Funderi yo kwagiriza abasiruko ku bwato buherutse kuzimira mubivuze kwiki? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, ni mutwandikire kuri ya nimero 61 ubusa ubusa 9 103. Eka nawe wifuza kwironkera ico gikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, ni mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu azo Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza nimureke twibukanye ko cari igice c'amajana 810 muri rwo rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho ubutaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.